waruzi yuko bavuze pastor avuze ngo muze dusengere ngo abantu babuze abagore n'ababuze abagabo nta mugabo ndabona agiye imbere avuga ko yabuze umugore ariko abakobwa bagenda ari benshi barabuze abagabo icambere tubibenshi ntibababuze oya sukuva ngo muri benshi ntibababuze kuko hari n'abagabo usanga bafise 4-5 nibareke rero basize turasangira none sivyo sawa yo yemwe narongo imbere umva imyaka 9 iraheze ubusuki pi bwaragiye kera oya ubu bwaragarutse none ko ntarasubira bwaragarutse gasi yumve ndabiheruka 2012 nteruka kuryamana n'umuhungu nirumva hayize imyaka myinshi none umva uheruka kuryamana n'umuhungu 2012 nta busuki bwagarutse umwana aravuka avutse ukamurera kamugaburira yatangura kuzaranka kurya ukamubwira oya mwana wanje no kuri fungura umwisembwizi atanguye gukura ukabona yora vyinshi aho ntubona kuri gucura abandi kandi ugambere warabimuhatira ngo nafungura ubu rero yaraciye ubwenge arafungura umwana arakuze ageze mu myaka 30 akiri mu rugo iwawe ibaze nkarashire we ndazi nta mugabo ufise kandi imyaka irimo ufise ati rero muhira banyiruka muhira oya ndiko ndakubwira muhira utanguye kuhaguma kugwana ruko zirarusohora muri kugana muri bisi yose ni Simon Proband kama tikwe na Nyama comedian ubu rero tugiye kuha amakuru adasanzwe y'abakinyi b'amareresi muziki n'ibindi cyangwa ngakora n'ibindi ntazi ndakubwira ati aho uri hose ushima Imana ko umuka bazima utamerewe neza wihangana Imana irakubona byose Imana irabibona byose biba ku mugambi w'Imana turi kumwe na Hashirinish na Joachim Smith niyo mazina ndabazi ko sinzi ushaka gusanga ari ayandi nyine baratubwira ari n'ibindi noba ntavuze hari icyo ntavuze muri ibyo harona rengeye akarindi ntiwabeshye n'iryo nyene ni Hashirinish nize ko benshi ariryo banzi ko usibye ko ariryo nkoresha nyene mu bijanye no kuririmba canke mu buzima busanzwe shina amazina abavyeyi bampaye ni Nishimwe Ariane Larochelle subiramo ariko nayavuze Nishimwe Ariane Larochelle ego siko arakazina nyene ko mu muco Joachim Smith ni sawa umeze neza ikindi baza ko meze neza kweli byagenze gute uyu munsi biri kumwe n'uyu muntu niko kabazo kambe ahubwo byagenze gute kugira mu duhuze dukorane ikiganiro niko kabazo nanje kambe je nabahuje ariko nabanje kubabona kubasanga ahantu mbere yuko ndabahuza so ahantu hadusanze nibaze ko atavye aho dusanze usivye ko ibyo no ni kubera ko umengo watuvumbuye basi umengo na ahantu wadusanze utavyiteka turiko dukora ikintu kimeze neza ariko ndushinya kubivuga nayo ubundi turi mu bikorwa duhujwe n'ibikorwa nta birenze n'ukuri ibikorwa ibiye ushaka gusanga ari gari cabaye before yuko je ndababona biramutse bibaye naho atavyo wamenye novuga ati Imana ishimwe ko utanabimenye yeah of course hari cabaye Hashirinish before yuko je ndabashikira ahantu mwari muri hano nabasanze sinibaza kandi nubwo coba giharumva ko coba cabaye udahari sina ngombwa ngo tunakimenya urumva carinze kiba coba ari entre nous deux niba bikeneye ko ari uwundi wa gatatu akimenya ariko nta cyaha kigeze kiba nk'uko ahitije kubivuga twahuje n'igikorwa
bazobona mu minsi iza, nizere ko bazokibona kandi kizoba kimeze neza cyane. Yego. urifuza kumenya ikintu cyahuje Hashirinishi na Joachim Smith ni coming soon. Jana kaza nzogisanga ico kintu, nzogisanga kwa Joachim, nzogisanga kwa Hashirinishi. Kimwe tuzi ko nuko Hashirinishi ni umuririmbyi akaba n'umukinnyi wa filme, Joachim nawe akina filme akaba ari n'umuririmbyi. Joachim, mbere kuririmba mbona indirimbo zawe mu minsi byahereye indirimbo kweri nabaye ndafasha gapoze gato kwa numvise nabarorero ngo bararira ngo umuziki ngo nta kirimwo nashemba ndavuyemo ndavuga ati ngire gute. So since start nigeze kubona mbega bashanoye muririmbyi mengo ni Big Fizzo Region man yavuze ngo nabagwanira kuza mu muziki nta kirimwo ntimwigwe muraza mwirukirayo ngo ikintu twajyanye nimuze murabe birimo. Jewe rero novuga ati nta national bwakoresha nta kintu kimwe bwakora nta naho bari bwantumire nze kuririmba cyane ndabona oya we ko arimba gospel menga warimba gospel none ba Israel mbonye rero hageni bwana amahera ntibayajya kandi ari gospel ibitaramo biraba no muri gospel ariko novuga yuko je impano ntawe yagiye ndumuririmbyi kandi navuga yuko ibintu bimeze neza gusa muri uyu mwanya rero sinaje kuririmba hari gikorwa ndimwo kandi kimeze neza muzobona mu minsi sinshimye kuvuga ngo bimeze gute kuko kenshi si byiza kuvuga ibitarashika n'ibyo utarabona kuko abarundi nasanze batamenyego abarundi urabasezeranira ikintu ugakora ikintu bibaza ngo wakoresha ingufu zose zishoboka ngo wabemeje umurundi ugira umwemeza wamuhaye iki ni bwana rero umurundi akunda icyo ashaka kandi nkuko ashobora no kubona ikintu kitarenza akagikunda tumva abarundi niba abantu bashaka icyo bishakira badashaka icyo twe dushaka ashaka icyo ashaka muri make sinze kuri kurantahura hama ikindi naco kuba rero twahuye twari turi mu bikorwa umuziki nawo nabaye ndaparitse sha canke ni wagarutse muri game nyene ya industrial music tugatubona indirimbo ya Hashirinishi featuring none Joachim aho nyene ikintu nshaka mbaza nashira indirimbo za gute ntabwo bibujije ko na gospel no iririmba twabishatse ndabajije nashira indirimbo za gute so bama bavuga ngo indirimbo ngo z'isi ngo zisanzwe mugabo nta ndirimbo y'isi canke y'ijuru ibaho. Igikuru nuko kenshi ego ndayirimba ku bijyanye n'urukundo kandi Imana iradutegeka gukundana none indirimbo y'abakundana n'Imana irashima iravuga turya muntu kwe respect rero byose birajyana hamwe twakora featuring ya gospel naho nyine ntibyokwa nizeye ko kandi yozabasha ari umuriro kandi wazirimba gospel nayo ndaririmba mugo ndategekanye nige ziririmba muri chorale ariko usanga abarimbyi benshi ariko abarimbyi bamenyekana gusanga ngo jina twaririmba muri Sunday school umuntu aririmba muri groupe de louange kuri église we ntiwaje aho no ambeshe vre je ndashaka kumenya ko je ndirimba gospel nawe ukabaririmba ico bita profane sivyo je ndirimba gospel z'Imana nawe ukabaririmba izo bita profane ubona turirimbye gospel ntuba ndaguhemukiye cyangwa ndaguhohoteye kubera umukenyezi ahubwo turabice twohuriza ko twese kuko naza nawe ngo turirimbe y'urukundo uzoba unyivye nanje nkuye mu mpano yanje unjanye mu rukundo kandi je narababaye mu rukundo ga ngiye ngo ndabivuge byose mu ndirimbo usanga narize indirimbo ntiyoryoheye citereke ngo abantu ahubwo rero wembwira dukore igikoba kimeze gute jindi beze ko byose no kumvikana tugiye muri gospel nivyo babibi tugiye muri profile naho nyene nivyo babibi ico nicyo nuko abo yumviriza abo ikunda kandi cyane yavuze ko muri agiye muri z'urukundo zibariza amarira gusa gushira impimba ariko ego na deception mu rukundo irahari ariko misi yose ntiwama uri muri deception urashobora gukunda ino musi urashobora kwanka ejo ugasanga wakunze rero sinibaze ko umuntu yama muri bya bindi je umukobwa twari tuzinanye kuva kera guhera ngira nka 2018 sivyo twaje guhurira mu gikorwa bwana shaka natangaye ko ntitwaramukanije wango abantu bakumburanye cyane ntibaramukanye zo birabe ibare bavamuhira bajya bose mbona baramukanya cyane baba bari kumwe ku mugoroba canke banararanye ntawomenya ariko abantu bakumburanye gose ntibaramukanye ndaraba rero mbona biko bigenda vyanka ndavuga ati wewe byamuteye isoni gusatira ariko jeje ndavuga ati reka ntere intambwe ya mbere mbona nawe nivyarimwo haca harasha ariko ikintu kimwe nshaka kubwira ni giki je ndashaka kuvuga
si indirimbo wowe uririmba jewe ku bisanzwe naramenye ko aririmba d'abord ndamumenya namumenya aririmba mu nyuma nza kumubona mu filime ya Bariva nimba ari ya Paradise wow niho nabonye agatrailer gato navuga ati ewe mukobwa arashobora no gukina film ngira ntizi Imana yo zishobora kumva byose arabishobora ngira n'Imana yiririmbira hama ikindi naco yararirimba ariko kubera bwa buntu nyene k'abarundi ngo je ngo kubera nta muzi mu byo kuririmba nkabona mu bya filime kiniki ntafise ikintu kimwe arimwo nta mwanya nofatana umvize nk'indirimbo yiwe man wanda yica numviriza indirimbo sinzi kungene yitwa gusa indirimbo yarangiye na cenda na comment vraiment harimo umukobwa yitwa Pamikwino yari umugenzi we wanje kuva Ingozi kuva kera Pamikwino kandi yaraputeye ni uwo tuzo niwe mushaka uzoza kurangisha hama uzorangisha nibaza kandi ko ataho yagiye nibaza ko ari kitangaje hama umwana w'umukobwa numva kabisa karirimbo kararyoshe rimwe na rimwe rero nitwihutire kuza turajajinga umukobwa arafise impano kubera ko ushobora kumva igikorwa kimwe kibishe ukumva n'icya kabiri wone nshaka kandi kiba kibishe we kiba hari go bacumviriza unisonzeye ugasanga bacumvizanye inzara ega mane buryo umuntu yakoze umuntu yakoze rimwe na rimwe rero hige no kuri we no kuri duhora abantu ngo bakoze igikorwa kibi ngo umuntu areremba nabi none uzumviriza Shani Queen yinkwereye agacupa nawe ushonje uzoza gushira ko like gute kandi ari inzara uzoza kumviriza igikorwa nakoze cyangwa urabe filme na kinye sivyo jewe nayikinye mpazi nawe ushonje ngo uzova ngo kinkina filme neza gute uzotanga vango Joaquim ni rubi ngo heruge ruzuru rungana n'umupaka ngo ikiniko uzosanga uri kurana ntuko ariko rimwe na rimwe karagaciye muri rimwe na rimwe yo twumvirije ikintu umuntu aba yakoze muhe courage uvuga ati ariko wokosoraka si ariko bifise ko nosyo kuko bavuga ngo abahizi benshi bayovyimbwa guys hari umuntu no kura gukosora ivyo bintu ataho yavyize kugira nawe bamone ko yakomanse azi kuvuga ugasanga meme ntazi no kwandika commentaire ndome ntazitondekane afise umukono mubi kandi mashi kandi zigari ndomeze mashi ariko ugabona ko afise umukono mubi vraiment bati umuntu wo muhikaye yo muri amaroreko rashirire na cesanga aririmba neza vraiment mbabare nayimuze menshi ariko gusa rashirire n'umwana azi kuririmba nta no kunshimira ko navuze ati merci shanda gushimire gute okay nawe uzovuma ishinga kumuvuga ngo merci gusa ngo uzovuma bijana n'ibikogwa amajambo ntagije ndaza kumushimira ntaco shaka ndamushimire kuri kamera n'abari bose baturaba ya frère ndaza gushimira we ntugire kibazo behind the interview okay akhashirinisha jiko turaraba uri muririmbi ibintu byo kubanga umuririmbyi kazi je naza ko bitaba ibyo bintu by'akazi ni umuririmbyi waba umukobwa waba umugabo umuririmbyi niyo ngo by'umuririmbyi kazi je sindabyemera akhashirinisha warashoye kuririmba indirimbo zirafise aho zageze habuze iki nyene kugira ube successful nyene tubone akhashirinisha nyene yamenyekanye ku rugero nyene rushimishije cyambere novuga nibaze ko cyambere kubura support kuko hagira ukora ikintu wenyene nta nguvu nyinshi kijamwo ntushobora kwiruka hana hariya ngo ushobore kubishobora uri wenyene mu gihe tuzi yuko iby'ubu byose bisaba uburyo rero nka jewe nyene ibyo nakoze nibijya nyene nari nshoboye kandi aho byageze je narabishimye kuko inguvu nakoresheje ntizari nke nizere yuko buke bizogenda neza mu gihe nzoshobora kuronka ubumfasha akavuga ati gira ukunuku ca hariya na hariya dodora hariya na hariya rero uko bimeze nibiki none je ndakubazirashe ahubwo je mu mpaye ciyumvira n'ukuri none wowe urumva yuko hazoboneka umuntu ngo kubera atacushoboye ngo uburyo waruzi ko woronka uburyo bikanka ko bagusupportinga ubufise kubera ugomba kubuha ishakeneye atari ubwo buryo abakeneye iki rero hake kuboko kumwe ntigwemara ubugi ego nico gituma ndiko ndasaba support mbe urazi imisi Rwanda higeze nuko atari beza bavuze ko kugira ngo bashaka amahera rero abantu na ministre yabiguyemwo urubyiruko rw'u Rwanda kuko bigaragara turi mu Rwanda ministre w'urubyiruko abigendeyemwo ako kantu ntakuzi
murambwira ahubwo gusa igikenewe si uburyo nyumviriza igikenewe si uburyo nagenewe ubwenge cyangwa uje mu rugo kwegera neza umbwira ingene bigenda No, listen, wumva ahubwo listen. ndatombaje no munsi Guys. ndaguhava mpaye imitwe guys abariko baradukurikirana ntimwumve ngo ni nka joke ni ukuri muri industry y'Uburundi iragoye kuba successful mu gihe industry ya music ya byose industry yose ikintu cyose uzifuza ko kimenyekana ni nka publicity ikintu kimwe nagomba mvuge kubera kuvugishwa cyane my friend urumva urashaka ko wewe bagusapotinga wowe udasupportinga abandi nka Simon ndakunda kubona amastati cover z'abantu abakora ibika bagira ibiki arashirako bese mutse ndabona abantu bashaka ko cover zawe inkoko ntiriyi abonye za King the Monster kakara imwe irimo wa muhungu imbarinde Joshua imwe y'ibizombi yewe filime nyinshi ariko hari ibintu ntabona just rero kubijanye n'abakobwa guys ntuzokora ikintu uvuga ngo hakenewe uburyo kugira ngo ikintu cyawe kigende neza oya hakenewe ubwenge none uzogenda ku mujournaliste ntiriwe ndavuga aho ngaha mu Burundi ari wese umuhungu w'umukobwa muri iki gihe hari igihe atakubwira ngo indirimbo tuzayivuza bizogenda guca mutagiraniye ubucuti bumwe burebure umengo ntavyo yokora ndabeshe garage ubucuti burashatse oyarashe basi vuga wewe ko bitaragushikira oya narisigurire je ko sindi ko ndataha oya basi kandi kwazirashe abantu tuganire ni iciyumviro basi katwa turayaga guys turiko turayaga jewe rero buye nimba tamenyere je ndisanzura kandi ndavuga ukuri sivyo gusa sivyiza kudomako ngomba ndakubaza tuvugisha ukuri uri umukobwa uramaze gutwara indirimbo ku maradiyo uramaze gukora ibi nibi ntibirashika ugasanga umuntu ariko arakugora ntanagusavye amahera basi umengo nibindi bintu akeneye ntibirashika ntubeshe niwavugisha ukuri uzovugiye abakobwa bose b'abarundi niwabesha uzoba ubashize mu kinyoma bazonda bapfugwa nose babe ko bimaze gushika ariko muranumva yuko byoba bishika rashi byoba bishika jengaje mvugisha ukuri nta ndirimbo ndigera mvuga ngo njanye ngo kuri haje barazitorera barasereshaje jena nizo nigera numva ni haki ni haki vraiment numva banazivuza ariko horukora ama live kuri Facebook live none kuri Facebook oya biga wabibonye oya kuri radio horugenda oya kuri radio horugenda gukora live kuri radio ni gake uba wabisabye urabisaba cyangwa barabigusaba ni wubisaba yego urazi wakoze neza barabigusaba wanze inyumvirize ikindi naco nzi ndi oya no oya je namushimye vraiment araririmba man je ubwa mbere sinumviriza ibikorwa vyiwe man ariko iyo ndirimbo nuko tuyivugije ngayo ciba copyright ni kuri umukobwa arazi kuririmba arafise impano aho ndashaka kumenya ntazi ndi impano bisagana oya impano umuntu abasanzwe afise ni nyinshi usibye ko hari ziba nyene zigaragara zibona benshi none rashi nta mu manager raro Frema nawe mfise kandi ndamukene nta nurakubwiye bamwe mu ndaba kubera iki mutambona simboneka none je mbona umenga ndabone none aba diaspora gituma batambona aba diaspora muri hegarandi uyu mwana afise impano je vraiment nomufashije nuko ataburyo kandi nararongoye nibakanure basi nibakanure nyamba amaso tubafume tubatiza amarori kugira basi babone neza we gusaba diaspora vraiment barakwiye kutubera aba manager nukuri wangu mu bindi bihugu Platini ugiye aririmba shumureta bumwe yari mu itsinda rya Dream Boys mu Rwanda yararonse manager muri Nigeria aba no muri Nigeria kandi urumva aririmba ururimi rw'u Rwanda ariko afise manager w'uri Nigeria kandi akorera ariko umusaruro aba ariko awuvyaza abanyarwanda urumva kumwe n'abanyamahanga babona agaciro k'umuntu afise impano aho gusanga mu Burundi kugira umuntu azogere wanashaka amani mbere Fizo yubaho kubera yari yumviriye bakirika kabaduza mani bige nivyo dukeneye tugakora amarebo tugafasha abandi bashitse bakazamura abandi kandi batemaramo kabiri ega nico kibazo erega n'urugo umwana aravuka avutse ukamurera ukamugaburira yatangura kuzaranka kurya ukamubwira oya mwana wanje no kuri fungura umwisembwizi atanga gukuru ukabona yora vyinshi aho ntubona kuri gucura abandi kandi bwa mbere warabimuhatira ngo nafungura ubu rero yaraciye ubwenge arafungura
umwana arakuze ageze mu myaka 30 akiri mu rugo iwawe ibaze nka Rashiri we ndazi nta mugabo ufise kandi imyaka irimo ufise ati rero muhira banyiruka muhira oya ndiko ndakubwira muhira utanguye kuhaguma kuko narukuze urarusohora pera mu rugo urumva ugumye rero muhira si vyiza no muri rebo nuko umwana aciye ubwenge none tuvuge ko Harmonize amaze kunigana na Diamond ariko yaravuye muri rebo kandi avayo neza arashima na Rayvan n'abandi bose rebo rese za kugumamo none Jesse Nance abakinyi bo bari mu Nkinzo TV ubu bari ntibari ruguru ndetse ndi hano abana bakuze nivyiza ko bakora ibindi kandi abashaka ntitwashwanye ndabakeneye ndabahamagara ibi bintu niyo bishita abantu bagashwana niberere baryayaze barasubirana mu nyuma uzotinye beef iri mu muvumo umunye yatangiye kuza mwe mu byo marozi abantu baba kwicana mugirane tubifu kuko turabaho ko n'Imana gwirashavura ariko iratubabarira iragira imbabazi natwe tubabariranire sivyo tugirane imbabazi dushavura resha bihera ubu rero yavuga ngo na marebo ngo batambaramwo kabiri ngo batarambaramwo I guess ashobora kuba yarambiwe cyangwa abona liberté zose batazimuha agacishima gukora ivyiwe rero mugabo ufise aho wahereye n'uwakudovije umva biraba byiza kurusha sico kimwe no kubukora wenyene ugakora utanacu cyangwa utagize iki aje noronka nk'unduza basi nawe akafuma basi akazonyirukana mugabo hari aho yangejeje no shema Abraham naho yoca kwirukana yego none ufise umushinge nta nakimwe Rashira aho gukanda kwibariza ikintu kigenda rose mbabarira sina wa journalist ariko ariko tubazo tumwe mba numva no baza sigara mbiri nzijemo cameraman uravyumva urumva hari ikintu kimwe ndiko ndiyumvira ni kubera iki rimvye b'abarundi kazi bakunda gutwara amada bakavyarira muhira mbe ubaza ko kije kintu narimbuze kitarico ni vya bindere ndagusaba kugira ubwenge mu byo ugenderamwo banze nyumvirize oya ndashobora kukuba none abantu bose bari mu iki gihugu cy'u Burundi woraba bamaze kuvyara nabaririmbyi kazi gusa n'aba journaliste gusa cyane saba journaliste gusa ariko gusa sinabaririmbyi gusa bamaze kwibyarira amahago muri zinda wanashaka mu bintu vya cinema najewe ndazi ko ari abakobwa bavyaye benshi dukinisha benshi usanga baravyariye nihaye ko karorero nta mwana ufise ndamufise mugabo yo nk'ivyo ntavyaze numva ko mpaye amakuru mugabo ntumuzobikate oya barashaka bage kubikate we ni sawa je ndishiye n'umuhungu wanje urumva ndishiye n'umuhungu wanje ushaka no kumubona araja kuri Instagram yanje ariko araja kuri Facebook yanje ariko ni Rashiri nisha azomubona hama je navuga yuko mbere wasanga bamuvyaye utaraja no muziki natani hari sikade kuvuga n'umwaka n'ibikeye ya vyadamira doze kandi ngo umuhungu ararongora umwaka ni hari hakenewe sinabwe na niyumvire ko nzoja muri music nani cyumviro nari mfise na gito ariko mu nyuma ndaja kuririmba none washoboye ko naho byagenze gute rero kuvyara icambere kuvyara n'umugisha of course cyo ndacemera hariho benshi bagenda mwibarabara bagaye buzi inzu yose basanga bakoreye 5 6 7 mukaja ngaho mukavuga ngo aracyari inkumi cyangwa aracyari sugi kumbe ugasanga ibintu yarabiyogeje nico gituma jewe sintinya kwemanga icondi inturi sugi umusaruro uraboneka kandi waragiye habona barawubonye kandi ndishiere n'umuhungu wanje rero ushaka kuzonkunda zonkunda ushaka kuzonyaha nawazonya naho nzohatira kunkunda Rashiri ivyo uvuga no kuri gusoma ngomba je kure ntawo kwanga nta nuwo kwanga abo gusa twari mu kiyago kijanye no kwibaruka benshi ariko si cyako oya ni sawa ndiko ndakubwira ati nshaka kubaza mbeke kukibiba kukibigenda uko ingorane sinzi vraiment uzorabe nabo bakobwa baja muri ntoze ya muri baba bakwini video benshi baravyaye buguperereje Rashiri ndashobora kuba mpa felicitation abakobwa bemera ko banafise abana muhira urazi ko hari abatabikunda no kubivuga batanabishaka no gushwana mushwana n'umubajiji ahubwo navuze ko yavyariye muhira bige n'ibintu bisanzwe guys uwo mwana waramuvyaye arabone kuramutera igise ugira imana ntibavyarira kuri merezi bambe kumbugita aravuka umwana aravuka
aza ari na muzima hari abantu bavyaye abana barapfa hari abinda bahitanye we nawe hari n'abatabavyarana batanasama imyaka 20 bataravyara ugaca usanga simu mu mbabare tugiye mu kindi ariko gico kintu tukivuge ko n'inyigisho uko usanga vraiment abantu barababazwa no kuvuga ngo ntabe proud yuko afise umwana man ivyo bintu je ntibinjoye je ndafise umwana kandi akuze afise 4 urumva n'umwana akuze hashi wewe afise umwana ingahe njye n'umutamasha imyaka 9 yo aho rero imyaka 9 iraheze ubusuki pi bwaragiye kera oyo bwaragarutse niwe ko ntarasubira muri bwaragarutse gasi yumve ndabiheruka 2012 ntuheruka kuryamana n'umuhungu nirumva hazi imyaka myinshi none uheruka kuryamana n'umuhungu 2012 nta basogi gagarutse 2012 ngo mvuge ko uwo mwana wavyaye afise imyaka 9 nirumva butagarutse sinasubiriye none wumva igora nariye agusufise umwana akuze je mfise umwana w'imyaka 4 uwafise umwana w'imyaka 9 ifuko rero muza muranyu ubahwa ugasubira no kubona uzoca utabaza gusa gashiri umwana arakuze raba nkurikiza oya usije gukurikiza mwo kimwe gukurikiza ni kimwe uri mu rugo kwa papa oya uri mu rugo kwa bavyeyi oya reka ikiganiro giherewe duheze ikiganiro we twavuze byinshi birakwiye reka twumve ikintu je oya ikintu ngiye gusa nogenda mvuze niwe mukobwa wa mbere mu Burundi ari proud ndukuri wanashaka je birandyohe waruzi yuko jewe menye ubu vuba ko hozageze mu bana bangahe numvise ngo ni babiri ugasi babiri isimu ni babiri nawe nyene ari proud araba postinga nukuri hari umukobwa amaze kuvuga ngo je ndafise umwana muhira usanga bitamunezera kumbe ugasanga yakoroye benshi ahubwo we mbere urananyohe n'abantu bariko bakorera ikiganiro mbere wanashaka bakora icigwa vraiment none wowe uri umugabo ngo kubera wavyaye waruzi ko oya ariko uremera ko hari amasuga atunyamavi mu rugogo z'abavyeyi hariho abantu barongowe kera bafite n'abana muhira umugabo n'umugisha kandi iyo mugiye kuturondera twega abagabo senga mwafunguye ntumusenga n'inzara umukobwa arondera umugabo barasenga turaronderana uruzi ko ntuvyemera wicaye muhira bazoza uruzi ko abakobwa basengera abagabo nakubwira mbere nawe aravyemera biragoye kusanga umugabo kasengera ahubwo kandi gashe nibutse rashe waruzi yuko bavuze pastor avuze ngo muze dusengere ngo abantu babuze abagore n'ababuze abagabo nta mugabo ndabona gimbere avuga ko yabuze umugore ariko abakobwa bagenda ari benshi barabuze abagabo icambere nibababuze oya sukuva ngo muri benshi nibababuze kuko hari n'abagabo usanga bafise 4-5 nibareke basize turasangira none sivyo sawa yo yemwe narongo imbere bidwi umva ikintu kimwe mvuge rashiri ni kimwe suko bababuze umukobwa w'iki gihe ashaka kuronka umugabo yipfuza taye ameze uko ashaka mbega koko soni imana niso imukubumbire uko wowe ushaka cyangwa imana iguha wowe wo mukwiranye benshi baco bifuza rero ngo umuhungu w'ibogari agiziki nawe umubogari shaza wakubogorora ari gihe usanga yarakoze baba hose wasanga ni kibazo ashimisha umanageri kugira ibikorwa bya bitera imbere kugira ibintu bigende neza umumanageri woronka nike kintu yo gukora kavuga ati manager kabisa jewe wafashije byinshi ariko ndahetse ndomuze hari ibintu mwakoranye muri abantu babiri si byiza yuko urinda kuvuga abantu bose babimenye rero mw'ico gihe je nobibwira unyene turiko turakora si ngombwa ko umuntu umuvanye manager nkwasha kuboneka nyine iki kiganiro abarumva aka kantu kweri je nawe je no mugira no mufasha akantu sinzopima oya ibyo biyaga abantu babiri vraiment ahari ntiyingorana cyane ntiwiregura jakure kubisanzwe iyo musanzwe mufitanye ama
kontra cyangwa amasezerano na manager wowe wirinda gusa mu kubahiriza ko kontra uba urayisinye ubundi ntumurengera karimbi nawe ntakurengera karimbi ivyo birakwiye nturinda kuvuga mu mategeko n'ivyo basaba maze ko ivyo biba bikwiye mbere no kwirinda gusa ntuje mu makosa mu gihe urengeye biri kuri kontra ugashaka kudabikurikiza ntubukoze amakosa nawe ataguhaye ivyo wowe wasabwa wabambe washaka kiba ari ikibazo n'ibyo nuko vraiment arakivuze neza cyane reka dukoreshe umwanya kubera ko tugomba tuje gukina hashiri turiko turaraba mu bindi bihugu abakobwa b'abartiste baramenyekana cyane turabona mu Rwanda turabona Lawrence turabona Vanessa Mude bande batandukanye bazushu mu Tanzania ariko baraza ariko tuje mu Burundi turabatereka turi nk'abakobwa batatu nyine twovuga ari top b'abartiste menga ntabo dutora neza nuza araza akavuma ku ndirimbo imwe pye akabaragiye cyo zibishe zitatu bibaza ko intambamiri hehe cyane we kuri umukobwa umaze kubiba icyambere novuga yuko nukubura bwa buryo canke n'abaronse ababasapotinga ugasanga bikitse mu kiza kumbe bishakira n'ibindi hariho benshi ashobora kugufasha kugira aguprofite mushobore kuryamana tu akaba atakindi yashaka rero akagufasha indirimbo imwe ugasanga hari n'igihe usanga uremeye cya kindi yagusaba murabikoze rimwe ariko umuntu umuhaye umaze kumuha kabiri gatatu aba yaguhimvye ugaca usanga rero arabaza icyo nari nkeneye kwa naka narakironse bigaca bituma agabanya inguvu kugufasha bimwe yahora aguha agaca bikwima amaze kubikwima rero bica bituma benshi baca basubira inyuma kuko kimwe bari bizeye umwe bari bizeye ibyo yabaha yarahagaritse kubera ko icyo yabashaka ko yamaze kuronka nicyo cya mbere gituma abaririmbyikazi benshi basubira inyuma cyangwa ibikorwa byabo bisubira inyuma icyo dusaba ni uko umuntu yifuza kugufasha agufashe abikuye ku mutima apana yuko agushaka ko muryamana gusa Miss Rwanda kubera ko imutoro nk'abamanageri b'abakobwa na Jeanne Karibo batobagora muri icyo kintu abakobwa nabo biragoye vraiment abakobwa kwizerana ku mafaranga mbese ahubwo hari ikintu nshaka nzemo pardon kirashaka gusa n'ico wowe ukunda gukurikirana amateka bajya bakire ba mbere ku isi 10 ba mbere ba Bill Gates n'abandi hari umukobwa arimo ko mu Burundi niho hazaboneka manager w'abagore ahubwo gusa umwe ariho Kimana Stein ujya mugore vraiment yubahwe ujya mugore yubahwe niwe yaje guserukira aba man je mbere nciye mbona nko muririmvyikazi w'umukobwa adakwiriye gushigikira Kimana Stein cyangwa ngo mutore mu competition n'ibiki baba barimwo numva ko umuntu atazi yaje muraronse umuntu abaserukira nk'abakobwa ariko ngo nwe ugahubwo arabaserukira no muri filme niwe yona duserukira niwe tuvugira kubera ni manager burya nta ubuharira no kugaburira abasha base kumugira mikara de mizisengera cyo byari gufasha hama hashiri nishi digo turara kuri cyo nyene music kabisa iragoye si tugiye ku bakobwa aho usanga imenga harimo akantu nyene kagahazi ariko ku bagabo ndibaza ariko biraza tugiye kuri filme uretse music usanzwe ukora filme warakoze filme Paradiso ya Bere cyane kwisanga kuri YouTube ya Bere ni filme ifite ama views menshi mengigeze muri 260,000 menga hari ukuntu wakinye wambara hari abantu babona zenge amasena umukobwa kweri kumenga yarengereye imico y'ikirundi wewe bikubwira iki cyangwa bikuvuga biravana na sene uri kurakina ntushobora gukina uri nka mama pastor uce wambara nk'uku nambaye basi utegereza kuyikwiza nyine ukerekana ukaviva ibyo urimwo cyangwa ntushobora gukina uri mu kirori ngo uce ugenda wambaye imvutano umva n'ibisona bivana rero na sene umuntu arimwo na rora afise mw'uwo mwanya ushobora no gukina sene yo mu gitanda urumva uca wambara nyine nk'uri mu gitanda rero ni ibintu bisanzwe kuko genda bifata yuko ari ibintu bisanzwe nubwo benshi baca babaha iyindi ntumbero ngo kumbe ngo nkabirya bakinye mu gitanda ngo hajya aragenda uko nyine rero nimwumve yuko ikintu washatse kugikora ntiwoja kugikorera imbere ya kamera mushobora kwipangira gahunda y'iwanyu ata wundi muntu ahari rero ntibazoze baradufata uko biyumviriye bo nyene kuko ikintu wagishatse nta muntu azokikubuza kandi ntuzoja kwiyereka abantu ngo bace babona yuko uri mwibi rero hajya tuba turi mu kazi icyo bazobona dukoze cyose dukina ibibaho
rero nta kuja guca ku ruhande ngo ugire iki winyegeze usubire je novuga yuko bavyakire kuko nyene bategerezwa kuzoza barabibona kurya nyene. Joachim je nkibona kashinenze yuko muba muri nko muri agira kine muri zinduka canke mwibanga ry'ubuzima. Niko wiyumvira. Nta mugambi wo ubwo yokina mwizo film hari. Ivyo byo wari wiyumviriye. Okay. Nduvuga ubwenge ntibwaguhenze cyane. Bwari bwagerageje ariko siko bimeze kuko ni nkuko bwari kukuyovya bukakubwira ngo turiko dukora clip indirimbo. Ahubwo urumva ntisi indirimbo ni film ariko y'abandi bande tuko turategura film ya Kukibiba ariko ntitwabwiye ngo two dukina isenizi muzobibona nahore muzozimenya sinovuga byinshi ariko ni film imeze neza Kukibiba kandi wanashaka ifise hari kirageza industry ya cinema y'u Burundi ikirazamura inatera intege abandi bantu bakina film Kukibiba ni film imeze neza uzosanga kuri Dodo Films cyangwa Gateka Films urashobora kuvyanditswe muri YouTube urashobora kucumubona ukacubona cyane ugacubanza ukagira subscribe like share na comment uraba nibikogwa ni sawa kabisa ni film imeze neza ya nta byinshi novuga wanashaka n'ubu tugomba dukinura nako bakora duhamagara yego gati tubwire kuri zinduka zinduka rero zinduka ni so forme ya comedy ariko irimo inyigisho sinzi ko abonye mwene abantu bayakiriye neza mu Burundi ntibahora bakunda utuntu duhera twisene imwe bazi ama short film ariko atari sene imwe ahubwo ari sene zitandukanye ariko ugasanga na filime ka 15 minutes je ndiko ndakina so forme ya sene imwe ariko itangura ikakwereka aho yatangura ikakwereka naho yahereye kujya kwa bamutima ariko sinumva ngo ndiko ndigana ko nakuze ndabibona mu Rwanda barabikina n'ahandi benshi barabikina no hanze hari abantu benshi nkurikirana ba Mark Angel bage bantuze bose basini ariko bo twege uburyo dukina sikwinezereza abantu batwenge gusa ni inyigisho ugasanga mufuye ikintu n'umugore mwerekanya aho catanguriye naho cahereye ugasanga harimo inyigisho nivyo ndiko ndakora hambavu y'ivyo rero ugashobora gusanga na ibanga ry'ubuzima filime ndiko ndakina na Landry Promoter na Kelsey filime imeze neza irimo badani abantu muzi ko bazi gukina filime nka badani n'abandi barimo cyane sinzi yego muri zinduka tubonamo abakinyi bake cyane wewe Samia Dani na wa mugore umwe uheruka guha ibitenge sinzi ko yitwa ari ibitenge by'umugore kubera iki abakinyi bake barimo atabandi boshiramo kugira nyene sinokuvuga ngo kubera atabandi kusanze kajya kazinduka si koperative ndiko ndakora kandi cyangwa si umugambo cyangwa ishyirahamwe ndiko ndashinga n'abantu bake gusa n'utuntu napanze ni projet yiwanje ni nkuko muzobona two turanakina turi babiri ikibi nuko no kwikinisha kandi urabizi kwikinisha ndi umwe ni bibazo ni nicyaha urabizi nuko rero uramushiremo hashiri muri zinduka ajya amanyangu ugira nawe ntobura amanyangu ugira kuri hashi ahubwo anyemereye je nangorane gusa je uri menya déplacement ndakenya ibujumbura yarankanze uzonyemera kumfasha garage cyangwa ushaka amahe reka tuzokora we yavyose no gufashanya yashe n'umwana mwiza tuzokora we kwerisha reka duheze hashiri nishi na Joachim Smith ndabashimire cyane nizere ko ari kurindira muri filime Kukibiba kandi usanga muza gukina na muri babiri ni kurindira muri filime turabe ibyo muzokina hashiri wasanzwe akina muri Kukibiba ubwo umuntu nibaza ko tugira tubone ari nka mushasha muri kukiganisho Joachim hashiri nizere ko undi mwanya tuzo gukenera tuganire kandi twakeneye ibikorwa kuri YouTube pana zijya Facebook live nizere ko bacari zo sakije umwanya tuganire ku bikorwa bya music na film ego kandi mwakoze cyane kuduha umwanya kandi nizeye ko bukebuke ibyo bikorwa mwifuza bizoboneka mu gihe naho nyine turese support sinshobora gupromisinga abantu yuko hari byinshi bagiye kwitega managira kiraboneka ubunyene amen arahawe ikaze ndamwakiriye yego Joachim tugushimire cyane kandi mu gihe managira atabaraboneka ubura mu managing bikorwa bikaba ndamubwiye ko niyaza no muri zinduka zimenye itike y'imoto cyangwa déplacement nako babona mbera manager wagusa ndamusengera uzoronke manager nanje nyibuke hama na jewe nagomba ndabashimire cyane ndanabakunda cyane ndanabahimiriza kuzamurara ibiganiro by'abarundi natwe twotera imbere kandi twotizanya imbere
na cane cane filime ndundi ije hejuru cane ko ndabona yatanga kundwa n'abantu benshi filime birarusha industry y'umuziki mu Burundi kuvugwa cyane yabihevye yizira muri filime oya ntabwo nahevye ntiyabihevye azobikora vyose hama novuga yuko ndabashimiye cyane bariko baradukurikirana ndanabakunda cyane yari Joakim Smith novuga yuko aho twavuze nabi muradutumba turabana kandi dufite ururimi rw'abantu mudutunge ariko mushire imbere vyiza mwumvisemo n'ivyigwa kuko kenshi usanga sinovuga ngo n'abarundi n'abantu bose usanga ashira imbere ibibi akaba arivyo atora amakosa ugasanga ntiyahagashira ivyo bavuze vyiza ngo bigushimire novuga ivyo rero hama ndabakunda cyane murakoze kudukurikirana ndabibutsa kuraba filime zinduka kuri YouTube bishana kwiraba munsi ya YouTube yacu muri comment urashaka kubona link yazinduka canke ibanga ry'ubuzima Inkinzo TV kugira ubandanye uronka ibintu bimeze neza cyo kaja kuri YouTube kandika Inkinzo TV canke kaja kuri Hashirinishi ukaraba indi aheruka gusura indi maze amezi menga 3 abiri ikindi kintu ubona ko ubu cyane ni Facebook live kuri page yo Instagram Ujana kuja kuri Instagram ukamukurikirana Hashirinishi byose birashoboka murakoze cyane kudukurikirana namwe mubahwe